turasoma ijambo ry'Imana imbere y'uko dusenga dukora muri Yesaya igice cya 51 imirongo ya mbere. Hano Imana iravuga umurongo wa mbere, Yesaya 51 ngo nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Umurongo wa kabiri, mwitegereze Aburahamu sokuruza na Sara yababyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakiri umwe rudende namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Umurongo wa gatatu, kuko jewe Uhoraho namaze Siyoni umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, n'ubweranyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje jewe Uhoraho. Hazoboneka nk'umunezero no guhimbagwa, bona ishimwe n'ijwi ry'inanga. Bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje mu ntege ugutwi, kucagizwe kizova kuri jewe, kandi nzoshinga amateka yanje ngwabe umuco w'amahanga. Murongo wa gatanu, ubugororotsi bwanje buri hafi, akiza kanje karaserutse, amaboko yanje azocira amahanga amateka. Aba ku kiyaga bazonyitega, kandi ukuboko kwanje niko bazokwizigira. Nimunamure amaso yanyu mw'ijuru, mwitegereze no kw'isi hasi, kuko ijuru rizokamagana nk'umwotsi, n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi. Ariko akiza kanje kazokomaho ibihe bidashira, kandi kugororoka kwanje nikuzogira iherezo. Umurongo wa gatandatu ngo umurongo w'indwi, yemwe abazi iby'ukugororoka, ihanga rifise ibyagezwe byanje mu mitima yanyu, nimunyumve, ntimugatinya ibitutsi by'abantu, canke ngo murandurwe imitima no gucokora kwabo. Ko inyenzi zizobajya nk'umwambaro, n'ifukunyi izobajya nk'ubwoya bw'intama. Ariko kugororoka kwanje kuzokomaho ibihe bidashira, n'agakiza kanje ukurunganwe ruzogenda rukurikirana. Hashimirwe Imana yacu kubwo aya majambo y'igiciro y'isezerano dufise. Turazi kandi turizera buri jambo ryose iryo Imana yacu yavuze rizosoza, kandi turabona yuko igice kinini c'ivyo yavuze byamaze gushika, kandi n'ibindi bintu nabyo biri ko biraza. Ariko twuzuye icizere kandi dufise ukwizera yuko ibintu byose bizosoza. Ni naco gituma turabanezerewe cyane, kandi turabashima ko dushobora kuraba kuri we kuno mugoroba tukamwumviriza, kuko turazi yuko niwe kuri we hava inyigisho, yigisha ubwoko bwiwe. Mbega twobivuga cyangwa twobivuga, arabikora gushika no mu minsi yacu, kandi ibyo turabinezerewe, turabashima. N'uyu mugoroba naho aza kuduha ibyo yatugeneye, kandi kubw'ibyo rero turashaka kumushimira. Gushaka guhera ubu turahaguruka kubw'ibyo. Dusenge. Data uri mu ijuru, turagushimira turi hamwe kubwo ijambo ryawe ry'igiciro waduhamagaye ngo nimunyumvirize, mwebwe abakurikirana ukugororoka, mwebwe murondera umwami. Mana yizigirwa, mbega two kwitega imbere yande, twohindukira amaso tukaraba inde niba atari wowe gusa mwami? Nide twokumviriza atari ijambo ryawe iyo duteguriye ryo muri kino gihe, ryo kwino saha, ryo muri bino bihe mwami? Turanezerewe cyane kandi turabashima yuko twashoboye kuronka ijambo ryawe, atari kuko twari tubikwiriye, ariko kubw'ubuntu bwawe warabiduhaye. Turabigushimira, turagusenga mwami, kandi turagusabye Mana yizigirwa ngo ube hano kuno mugoroba. Kandi mwami, nico cifuzo cacu cibwena, niryo sengesho ryacu, kandi nico dusaba. Urazi
ibyo twaje gukora mwami si kubera umugenzo oya ahubwo duhe ubuntu kugira ngo twakire ibyo uza kutubwira biciye ku ijambo ry'igiciro ryawe ryera. Turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza kandi ry'igitangaza rya Yesu. Wakire ubwiza, wakire amashimwe byo mu mitima yacu no mu kanwa kacu twese. Ibyo byose resho ryanje ndagusabye mwami ngo unabane namwe data, umuhe ubuntu bwawe, umuhe ubushobozi bwawe kuko no mugoroba ukore kugira ngo iryo jambo ryawe rituvugishe mu bushobozi, nubwo riba rikarishe gusuma inkota y'ubwubiri, ariko ryinjire ritandukanye ibintu byose bitari ibyawe mwami. Turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe. Haleluya, amen, amen, amen. Turicara. Turashima yuko tuba turiko twumva ijambo ryayo, tuvugane n'Imana tukamenya ko ituvugisha, kandi twebwe ntitwizera gusa ijambo ryayo, ahubwo turaryizera, ntitwumviriza gusa, ahubwo turaryizera n'imitima yacu yose. Mwene data Branham inshuro nyinshi yakunda gushimika ku murongo wa muri Yohana 5:24 ahanditswe ni muri Yohana 5 umurongo wa 24 aravuga ngo nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera wantumye niwe afise ubugingo budashira. Mwene data Branham aravuga ngo mu gihe cyo kwa Yesu abantu benshi bumvirije iryo jambo n'aya matwi aya, ariko ibyo sico bisiguye hano mu by'ukuri bijanye no kuba mu mitima yabo, atari gusa kumva gusa ibiciye ku matwi, ariko ni kwakira ukizera n'umutima wose. Ndafise intasho nshaka gutanga. Mwene data mwe yavugiye ku telefone avuga ibintu byamaze gushimikwaho ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Yahamagaye ku telefone aravuga ati mwene data Frank narazungurutse ati ndashaka kubwira yuko nize kandi nagize umwimenyerezo yuko abana b'Imana bose bazoba bigishijwe n'Imana. Turashobora kunezerwa n'uyu. Murazi iyo dushaka kwizera ibyo ishengero ry'ababatiste ryizera twojayo. Niba dushaka kwizera ibyo abandi bose bigisha naho twojayo, ariko niba dushobora kwizera gusa inyigisho ko iva ku Mana, ko yavuye ku Mana, aho rero dutegerezwa kwicara ngo twumvirize iyo nyigisho y'Imana, ntitureke ibyo byumviro ngo bisubire inyuma, ariko twinjire mu byo Imana ishaka kutubwira muri kino gihe. Muri iki gihe ntacyo bimaze kuvuga ngo ndizera ubutumwa bw'igihe cyerezo ngo n'ibyo Imana yavuze, hanyuma ukaca usohoka misi yose uzana ibihari bya kera, atakintu na kimwe bifise bipfana n'ubutumwa. Oya, bikwiye gukubura mu bintu bya kera kugira ngo uronke ibintu bishasha. Iyo mfise ikintu mu biganza nk'akarorero amarori ari cumviro caje igihe narindi hariya, nkaraba ndabaye mu marori simbone, nkaraba ntambaye amarori bikaba bibi cane, ariko nimba ashaka kugira meza ntegerezwa gukura ayo atakimereye neza, hanyuma nkandikisha ari marori mashasha. Aho rero cambona neza birakwiye kwikura amwe bimwe kugira ngo twemere ibindi. Ntidushobora gufata ibintu bibiri mu mwanya umwe mu biganza. Birashoboka yuko kwerezo atakira kimwe twadufise. Rero turabashima kubw'ivyo Imana ikora, kandi turanababajwe n'ivyo umugwaniza akora. Ariko umuhungu mwene wacu arampumuriza, nta muntu n'umwe ampumuriza akanyirura imbere muri jewe nk'uko wowe abikora. Twariko tuvugana mu Congereza, murabizi yuko Icongereza n'ururimi rwahezagiwe. Iyo rero byanditswe ku telefone ngo Satani n'umubeshi, Imana nayo ngo niyo ukuri. Ivyo byumvikana mu matwi yanje nk'umuziki w'ijuru,
nibyo turashobora kubivuga n'umutima wacu wose, imana ni nyakuri, ibyo yavuze ni iby'ukuri, ibyo satani nawe avuga ntibyigeze na rimwe biba iby'ukuri. byarashitse arakoresha ibice by'ukuri, ariko nta na rimwe ntiyigeze akoresha ukuri kuzuye, kandi igice cy'ukuri umugwanizi aca gicurika hanyuma akagira ikinyoma cuzuye. mbega hoho mw'indoro taburamu yavuze iki? yaravuze ngo ikinyoma kibi gishoboka kijanye no kuba yo gufata 99% by'ukuri, hanyuma ukacongereza ko akanyoma kamwe kwijana, hanyuma ukacubigira inkuru. Ivyo rero biba ikintu kibi gishoboka, ariko turi hano atari kugira ngo tuvuge ibyo umugwanizi akora. Ibyo uko biri kose bibandanya kuba bibi gusumba, tukaza kubyitegurira na jewe cyane cyane, ariko Imana ntizonuma, izovuga nayo kandi izokora. twarabivuze hano kandi turabyizera. Amajambo y'Imana n'ibikorwa by'Imana misi yose birahura. Iyo twihweje ibyakahise uko byagiye biragenda, ubwoko bwayo Isirayeli bategereje guca mu nzira zigoye cyane, izo ubwoko bwa bwarafashe, nizo ubwoko bw'Isirayeli bwa bwarafashe. Ibyo gusa kubera yuko Imana ifite imigambi nabo, inzira yari igoye cyane, yari inzira abantu zibacamo, atari abaherezi, atari abarewe, abo byose byabyigendera neza. Ariko abahanuzi bategerezwa gufata inzira zigoye. Umwami mbega ntavuga ngo ni hehe, umwami ntavuga ngo ni hehe ho baharabaye umuherezi canke umurewi mwamwe arateye amabuye canke mwarahamye, ntiyigeze avuga ibintu nk'ibyo. Yaravuze ngo ni hehe ho baharabaye umuhanuzi mutahamye warungitswe n'Imana mutateye amabuye. Abaherezi nta numwe bateye amabuye, bari bose bubashwe n'ubwoko, kandi bukuri bo ibintu byose byari bitunganye bimeze neza. Ariko abahanuzi, abantu b'Imana, abavuga bagakora bategetswe n'umwami, byose byabagwako bikabatembagarira ko mu burebure nk'uburaho. Turashobora gusoma mu byakozwe, mu byanditswe ko umwami yashobora kuvuga ngo guhera ku maraso ya Abeli, amaraso yose ya Abeli yaratembye gushika no kuya Zakariya uwiciwe imbere ku gicaniro mu nzu y'Imana. Mbega kubatizera oya, ibyo tubyigumize ko ntihagire umwe tubibwira. Habaye ibintu byinshi mu nzu y'Imana. Ibyo rero biba mu bwoko bw'Imana, ubwaje buhumekewe mu buryo butari bwo. Abantu b'Imana bari munsi y'uguhumekerwa nyako kw'Imana, misi yose bazofashwa mu kubakwa kw'ishengero. Nta bukozi Imana irungika mu ishengero ngo buze kurisambura, ibyo ntibibaho. Imana yashize mu ishengero intumwa, abahanuzi, abungere, abigisha n'abavugabutumwa. Kubw'iyo mpamvu, kugira ngo bategure abera, babagire abashoboye ubukozi mu ishengero. Imana irubaka ahantu hose umwami ashobora kuvuga, aho ashobora gukorera azoba umwizigirwa ku ijambo ryayo. Yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje. Umuntu rero akoresha azokoresha mu kubakwa kw'ishengero. Iyo ni ego kandi ni amina, ni iryo ni ijambo ryera ry'Imana. Ibintu rero byankoze ko hano nuko umwami navuga ibintu bya rusangi, ariko avuga mu buryo bwo kugena gutunga ko. Hano aravuga muri Yesaya 51 umurongo wa 3 ngo kuko
je uraho mu gifaransa ngo afise uguhumuriza Siyoni, afise uguhumuriza iyo aho hantu hose habaye ibisaka, atari ubwoko bwawe n'ubwanje, atari ubwoko na bumwe, ariko mu ibyo bibanza byabaye ibisaka ngo kandi azogira ubwo bugaragwa bwaho abugire nka Edeni, atari ubugaragwa bwabonetse wese, ubw'idini, ubw'ikoraniro canke ibindi bintu, ariko ngo ubugaragwa bwayo ngo azobwira nka Edeni. Nta kindi kintu yitwararitse kiretse ibigize umugambi w'agakiza w'Imana. Mu isezerano rya kera bwari ubwoko busanzwe bw'isezerano ryayo, muri rishashi naho ni ishengero, kandi nk'uko ubwoko bw'Abisirayeli naho bwabaye ubwaragwa, ariko bwagumye ari ubwoko bw'Imana. Imana ishobora kwihakana ubwayo. Inshuro 6,000 yitwa ubwoko bwa Isirayeli. Ni gute rero yobihakana? Wenyine ubwiwe yaravuze kandi aguma ari Imana ya Isirayeli. Hano rero aravuga ngo azogira uguhumuriza ibyo bibanza byose byabaye imisaka, ubugaragwa bwaho abugire ngo nka Edeni, ubweranyange bwaho nabwo nk'itongo ry'Imana. Misi yose ni igikorwa cayo, atari ivyo abantu bakora, ariko ivyo ashaka gukora. Haravugwa hano rero bibandanya ku murongo wa 4 ngo nimunyumvirize bantu banje, atari abantu ariko bantu banje. Umurongo wa 4 nimunyumvirize bantu banje, muntege ugutwi hanga ryanje, gukoraniro ryanje. Atari Imana ni Imana irukwiri, turi abana bayo, turi abahungu n'abakobwa, ubwoko bwayo, ikoraniro ryayo. Iratuvugisha, ibwira twebwe ku giti, umuntu wese ku giti. Ubu imisaka yacu ni imisaka yayo, ubugarago bwacu ni ubugarago bwayo, imibabaro yacu ni imibabaro yayo. Uko biri turi mu biganza byayo, ntitukiri abacu ubwacu, ahubwo yaraducunguye, turi abiwe, turi ubutunzi bwiwe. Mbega nivyo canke sivyo? Amen. Nico gituma bijanye nawe, bijanye n'ibyo ashaka gukora. Umurongo wa 4 nimunyumvirize bantu banje, mu ntege ugutwi yemwe koraniro ryo mu bantu banje. Abashaka bose kwigishwa n'Imana bategerezwa gutega amatwi ijwi ryayo, bakire inyigisho yo mu kanwa kayo, nk'uko namaze kubivuga inshuro nyinshi. Niko bimeze ku ifungwa byano, nk'uko ibyano bimwe mu bimeze nk'ibyano ku isi. Ninde muntu yoba ashaka kubanza ko bamubanza kumuhekenyera ibyo ashaka kurya, twogira iseseme? Nta numwe. Umwe wese yokunze kwicara agafungura ibyo bamushiriye ku meza bikiri bishasha. Umuntu ashatse kubanza guhekenya ibintu nza kurya, noca ngwara, vyongwaza, nomubwira ati ivyo bintu vyigumirize ku bwawe. Ni nako bimeze mu bintu byo buryo bw'imwemu. Mbega n'abantu bangahe biyumvira yuko bategeza kubanza guhekenya ngo hanyuma babiha abantu? Kubera iki? Mbega Imana ivuga biciye muri Yesaya mu gice 8 ngo imeza yuzuye ibidahwe, yuzuye imyanda. Ivyo ni biki? Abantu batanze ibintu basanga babona ko ari byiza, ibyo ubwabo babona ko ari byiza, atari ibyo Imana ishaka. Imana ishaka yuko ijambo ryayo ridushikira ritunganye kandi ryera. Si umwene data azokwigisha uwundi, ariko bose bazoba abigishijwe n'Imana. Amen. Nuko gusa bimeze. Uko niko dushika mu bumwe bwo kwizera no kumenya Yesu Kristo
umwami wacu. Ushatse kuma ibyo wewe wariye, ibyo ntibizogenda. Dutegerezwa guhagarara umwe wese imbere y'umwami, tukaza twese hamwe turi imbere y'inyonga zayo, hanyuma umwe wese agahura nawe nk'uko yabivuze. Yesaya 51:4, bantu banje nimunyumvirize, atari ubwoko ubwo aribwo bwose, ariko mwebwe bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege amatwi, atari uwo wese, ariko munyumvirize jewe, muntege ugutwi, mwebwe bantu banje, mwebwe ikoraniro ryo mu bantu banje, kuko icagezwe kizova kuri jewe. Ndemezwa nk'uko kenshi twabyumvise yuko ijambo ryaratanzwe, ritangwa, rihabwa abahanuzi, ntibaciye barivanga n'ivyumviro vyabo kugira ngo basube baritange, ariko Imana yavuga bitumbereye biciye kuri bo, kandi nta kindi kintu na kimwe twitwararitse kiretse ijambo ryasohotse ari rishasha rivuye ku ntebe, kandi rikaba ryaradushikiriye. Nta muntu n'umwe dukeneye ngo asubire aridusobanurire, kuko mu nyigisho y'Imana harimwo kubonesherezwa dukeneye, mu guhishurwa kw'ijambo harimwo ivyo dukeneye, kuko ijambo uguhishurwa bisigurwa ngo ibyo byafukuwe, birafukugwa, uguhishurwa. Rero nta wundi dukeneye kuri ibyo kugira ngo uwundi muntu ngo aduhishure uguhishurirwa. Oya, uguhishurirwa ni uguhishurirwa nyene, nta n'umwe akeneye kuja kuraba uwundi kamubwire ngo yego, ariko ngo ngo rutahura uguhishurirwa. Birashoboka yuko uwo muntu biraba atabishuriwe. Bikwiye ko tubirekera Imana ngo ihitemwo uwo yugurura ugutahura umutima, nuwe mutima uzokwigurura, nuwe mutima uzogumarara. N'ivyo navyo biri mu biganza vy'Imana. Umwami yaravuze ngo ntimukomanaze imitima yanyu igihe ndabavugisha. Ivyo nyene biracakora n'ubu, kandi aravugwa murongo wa 4 ngo nzoshinga amateka, nzoshiraho kuguruka kwanje ngo abe ko kumurikira amahanga, atari ukuguruka kwawe ariko kuguruka kwayo. Byose biva kuri we kandi birongora kuri we. Umurongo wa 6, nimunamure amaso yanyu mw'ijuru, mwitegereze no kwese hasi, kuko ijuru rizokamangana nk'umwotsi, n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi. Murabe ukuntu ukuza kwa mbere no kwa kabiri k'umwami bitanzwe mu byanditswe byera. Havugwa ngo ijuru rizoshonga, abantu bazopfa. Hano akaja avuga ngo izosaza, isi izosaza, ijuru rizokamangana, n'isi izosaza nk'umwambaro, abantu bapfe nk'isazi. Ariko agakiza kaje kazokwama bidashira, kandi ukugororoka kwanje nikuzogira iherezo, ngo nikuzosangangurwa. Ukugororoka kwande kwayo, ukugororoka kwayo, agakiza kayo, ubuntu bwayo, ibintu byose dufise twabihawe nawe. Ushaka kwishibagiza yishibagirize mu mwami, ntiyiyumvire ubwiwe ngo ndabifise. Ni Imana yakurondeye, ni Imana yakubonye, ni Imana yakwikwegeye ko ku rukundo rutunganye, yaraguhamagaye mu izina ryawe kugira ngo ushobore kubaho ube uwiwe. Umurongo w'indwi, yemwe ibyo abazi ibyo kugororoka kandi bakunda ibyo kugororoka. Hano aravuga umurongo wa 6, aravuga ngo kugororoka kwayo nikuzogira herezo. Aha havuga kugoroka kw'Imana. Hanyuma umurongo w'indi uvuga ngo abantu, hacavuga ko ku bantu basinashirijwe n'Imana biciye kuri Yesu Kristo. Niho hacavuga ngo yemwe abazi ibyo kugoroka, mu Gifaransa ngo abazi kandi bakunda ibyo kugororoka, ihanga
duquel ma loi rifise habite. ibyagezwe byanje mu mitima yanyu. Mbega ijambo ry'igitangaza, mbega Ce parole nous sont ijambo, adressées. amajambo y'igitangaza tubwirwa hano. Twibuke ikintu kimwe, umwami niwe atuvugisha uyu munsi. Et je me demande parfois Rero rimwe rimwe comment ndibaza nous sentirions, ingene twokwiyumva nous voyons le Seigneur. tubonye umwami imbere Si yacu, nous pouvions entendre ses paroles. tugashobora kumva amajambo Que se yayo. passerait-il Mbega notre cœur? mu mitima yacu hoba mwiki? Croirions-nous Mbega chaque mot? twokwizera gute buri jambo ryose? Mbega hoba iki muri twebwe Voyons vraiment notre tubonye by'ukuri umwami wacu imbere yacu, tukumva sa voix. ijwi ryiwe? Cela brûlerait. Ibyo Ce n'est byoba pas encore une expression. byoba bibiragira. Iyo si imvugo gusa, ahubwo tworengegwa Grâce, n'ubuntu reconnaître bwo kumenya ko parle. atuvugishije. Et vous, bien-aimés, le but de la proclamation Namwe bakundwa, intumbero yo gutangazwa kw'ijambo ry'Imana que l'Esprit de Dieu nuko nkemu la parole w'Imana agira ijambo ryayo rizima, uwo mwanya rikaba rishasha kuri wowe no kuri jewe, que nous l'entendions et la reconnaissions tukaryumvira tukaryumva et sachant que tukaribenya mu buryo bushasha, tukamenya ko Imana ari nzima kugira ngo ituvugishe. Abandi nabo sont dans leur ntibazoryumviriza, propre bazogenda mu kugororoka kwabo bwite. Ndasoma umurongo w'indwi. aimer la justice. Yemwe abazi ibyo kugororoka, La loi ihanga rifise ibyagezwe byanje mu mitima yanyu, nimunyumve, ntimugatinya ibitutsi by'abantu canke ngo ugutwengwa nabo, canke ngo murandurwe imitima n'ugucokora kwabo. Ego bica bibanda, aca abandi yavuga ibizoba. Imana que nous yandike mu mitima yacu à nous-mêmes yuko tutakigaba ubwacu, ariko ko turi abiwe kuko yaducunguye. Ntidushaka gusa l'église, nous voulons kuba ishengero gusa, ahubwo dushaka kuba ishengero ryiwe. Ntidushaka gusa kumviriza, ariko dushaka kumwumva we. d'interprétation. Ntitwumve ibisobanuro, ariko twumve amajambo yo guhishurirwa yumvikana atomoye y'Imana yacu. Imana itanze rero ukubonesherezwa, nta muntu aba akeneyewe gutanga ukubonesherezwa Donner gusumba uko Imana yatanze. Murazi s'accomplit. Alors, ibice bisohoza, n'a peut-être pas sa place ici. kumbure ibintu bifite ikibanza hano, ariko ni kangahe L'entendons dire ni dans kangahe twumva bivugwa mu mvugo y'abantu bose bavuga ngo ibintu bitomoye byose ngo byarazimanganye. Igihe abantu bavuga, ils inversent les choses. baracurika ibintu, aho kuvuga ngo Les ambiguïtés sont ibintu byose biteye amadidane biramurikirwa, baca bavuga ngo ibintu bitomoye byose ngo byaravuyeho. Aho abantu bavugira ibibonesherezwa birazimangana. c'est pas la clarification divine Kandi Imana yo ivuze ibi byari bitasobanutse, haba ukubonesherezwa mu mutima wanje no mu mutima wawe. à présent. Guhera ubu turashobora kureka ibintu byose nyuma yacu, Regardez en avant. hanyuma tukaraba imbere mu kwizera, kuko Pose ces exigences. Imana ishinga ibyo isaba ubwoko bwayo. Convaincu. Ibyo turabyemezwa n'imitima yacu yose. Kumbure jambo ryo nasomye mu kanya mu Bitesalonika ba kabiri Chapitre 1. igice ca mbere, Si prête ici. 2 Thessaloniciens. hano mu Bitesalonika ba kabiri igice ca mbere duhereye ku murongo wa mbere haranditse, Envoyons nos salutations à l'église des Thessaloniciens en Dieu notre Père. turabandikiye abo mu ishengero ry'Itesalonika bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe. Les hommes Abantu qui la grâce de Dieu est venue. abo ubuntu bw'Imana bwaje ko La paix de Dieu est
amahoro y'imana ari no kuri bo paix ngo sur la terre, amahoro mu isi dans les hommes, mu bantu du bon plaisir. abo imana inezererwa. Luka 2:14. Ubusobanuzi bumwe gusa buvuga ngo amahoro mu isi, Et pour les hommes un bon plaisir, mais ngo même dans n'abantu la traduction, bahimbaye le texte bahimbaye original, no mu busobanuzi bw'inkomoko bavuga ngo amahoro mu isi no mu bantu babonye amahoro n'Imana, mu bantu reçu la grâce, bagiriwe ubuntu n'Imana, c'est à eux. nabo Paul a écrit nibo Pawulo cette salutation. yandikiye iyo indamutso ngo amahoro Soit n'ubuntu bibe avec qui? bibane namwe hamwe nande bande Qui ont reçu abo la grâce qui bahawe ubuntu bagiriwe ubuntu n'Imana bakabona amahoro c'est à eux. n'Imana, ni hamwe n'abo La parole de Dieu est adressée. abo Eux nibo la recevront. bo gusa baryakira, nibo baryemera, abandi Ils sont déjà là où d'autres veulent bari aller. aho abandi n'abandi nabo bashaka kuja. Nous devrions Iyo nous réjouir. hari ibyo gusa twobinezerewe. Verset 3 dit, Umurongo wa gatatu Corinthiens 1, verset 3, acavuga nous rendons continuellement grâce ngo à Dieu pour vous. biradukwiye kwama tubashimira Imana bene data Juste parce que votre nk'uko foi bikwiye, kuko ukwizera kwanyu croît avec une extrême vigueur. ngo gukura cyane, L'amour fraternel, ça croît chez chacun. n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira, Pas seulement chez certains d'entre vous. atari bamwe gusa muri mwebwe ngo ariko Vous, ngo urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe, celui qui a reçu la grâce, uwagiriwe ubuntu, uwaronse ubuntu n'Imana, paix avec Dieu, qui wagiriwe wahawe amahoro n'Imana, uba uri mu bwoko bwayo, de sa voix, uwumviriza ijwi ryayo akizera n'umutima wose, l'Esprit de Dieu birakwiye ko mwemu w'Imana, ijambo ry'Imana n'amaraso en lui bikorera muri we gushika aho ibintu byose Imana yigeneye gukora réalisé en lui. bisoreza muri uyu. Ici, Haravugwa hano 2 Thessaloniciens 1:3, parce que votre umurongo wa gatatu ngo kuko ukwizera kwanyu ngo gukura ngo mu nkomezi nyinshi. Nihe ukwizera gukura? parole que Dieu nous adresse Uko ijambo ry'Imana itubwira, est forte, uko riba rikomeye, plus la foi niko n'ukwizera gushobora kuremwa na mwemu muri ubwo butumwa mu mutima wawe no mu mutima wanje, niko biba ibikomeye. au jour de la réformation. Mu gihe c'ubugorozi, Une petite partie aho agace était annoncée, gato k'ijambo ry'Imana ariko kavugwa, est appropriée ukwizera en tout temps la foi kwaba gukwiye mu bihe byose, ukwizera kwaba guhura kungana n'ijambo ryavuzwe, kuko ukwizera kuva mu butumwa. à aucune époque. Les gens Nta gihe na kimwe au-delà abantu bagenda ngo de cela, barenge ibyo, nous ne pouvons pas ariko rester en dessous de ntidushobora kuguma munsi y'igihagararo cacu, ahubwo dutegerezwa mis à jour. gushigwa ku gihe mu kwizera, Nous avons été mis nk'uko à jour par Dieu. twashizwe ku gihe n'Imana biciye mu butumwa. C'est ce que nous devons croire. Ibyo ntitugereza kwizera, Ne nous aidera pas ntibizadufasha là niba ijambo twumvise pas être réellement relié à la ridashobora by'ukuri gufatanywa no kwizera, kandi ibyo mu gihe ariko haravugwa ubwo butumwa aca abana akavuga et que ngo l'amour fraternel kandi ko n'urukundo rw'umuntu wese buri mwebwe mukundana rugwira. Regardons maintenant Ubu rero et regardons-nous maintenant et demandons-nous si cela est vrai. reka turabe twibaze niba ibyo bintu ari by'ukuri. Si, ça c'est vrai. Ibyanditswe hano ni by'ukuri, Ce qui est écrit est ariko vrai dans ta vie. mbega ibyanditswe hano ni iby'ukuri mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. C'est réalisé. Mbega ibyo byoba byarabaye muri twebwe, byarasohoje, kuko hariho n'undi murongo wo muri Bibiliya Et aussi pour les gens. nawe usoreza ku bantu na cyane cyane abizera Et l'amour se ngo refroidira. urukundo ruzotimba muri benshi. Matayo 24:12 ngo bazotangana bamwe ku bandi mbere y'imanza n'ibindi n'ibindi.
mèneront les autres devant la justice. bazozana abandi bazotwarana muri za sentare ngo urukundo ruzotimba. hategerezwa kuba rero hariho ukwizera nimba bitegereza gukanya nuko rimwe byigeze kuba bishushe Là où le feu n'a pas ahantu umuriro utigeze kwakaka ntushobora kuzima. il y a donc deux groupes. hariho rero imigwi ibiri. Un des groupes, il umugwi dit, umwe haravugwa mu muri umwe ngo urukundo ruzotimba muri benshi ruzokanya ku rundi ku bandi de l'autre groupe que c'est ku wundi mugwi ngo urwo rukundo rw'Imana ngo rugaragara nk'urukundo rw'abavukana rugwira mu wese muri mwebwe. à un moment donné umwanya runaka de débarcation. hacaba umurongo utandukanya guhera muri uwo mwanya Il diminue chez les uns et bamwe rukagabanuka ku bandi rukagwira. le fossé s'élargit de plus en plus. rero ikinogo kikabandanya kikaguka Ce que les gushitsa aho ait atteint leur point culminant. abo babiri iyo migwi ibiri yose ishikira Nous l'avons dit et répété. agasongero kabo. Nous sommes maintenant rero twamaze kubivuga kandi dans un âge turabisubiramo prophétique. turi mu gihe c'ubuhanuzi Temps de la fin mu gihe cy'iherezo mu buryo ntakuka bidahinduka kandi ibintu byavuzwe bikavuga imbere y'igihe biraba igihe cy'iherezo bitegereza gusoza mu buryo bwose bushoboka. adressé à ceux qui ont mangé la grâce de Dieu bibwirwa abo baronse ubuntu bw'Imana avec Dieu babonye amahoro n'Imana dont la foi abo kwizera heureusement kugakura bikomeye muri abo n'urukundo rwa kivukanye ruragwira ni kuvuga mu umwe wese muri bo. de sorte au verset 4 Mu murongo wa kane ngo ku buryo nico gituma de sorte que nous-mêmes ngo dans les églises nico de Dieu, gituma nous bwacu confions tubirata mu mashengero y'Imana constance tubirata mu mashengero y'Imana kubwo kwihangana kwanyu no kwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. ces choses sont en effet mises ibi bintu à l'épreuve. byose bishirwa ku gipimo. amajambo ni ikintu kimwe Mais ensuite vient hanyuma haca haza ikigeragezo. et il est question ici de cette épreuve par laquelle hano rero ariko havugwa passer ikigeragezo twese tuza gucamwo ni kuvuga la fidélité à la foi mu kuba abizigirwa mu kwizera tugashishikara canke kwihangana mu bibagerageza byose ibyo mutegerezwa kwihanganira. les uns bamwe subissent les autres regardent bamwe babibamwo abandi bakabiraba qui ont été Ariko, appelés par Dieu abahamagawe n'Imana ont été non seulement appelés mais aussi batahamagawe gusa ahubwo appelés et choisis bahamagawe bakanatorwa bakanacagwa batahamagawe gusa. ibi bazovyumva bazokwizera kandi bazoba kwijambo mu ijambo ryagenewe abatoranijwe. cela implique niba ibyo rero bitera agahamo kubabazwa n'ibindi bintu byose nous devons bishoboka nous plaindre ntidukwiye kwidodomba ariko connaissant de pouvoir tukaba traverser abashima yuko dutegereza guca muri ibyo bintu byose. murazi l'être humain et jende umuntu ubuntu pourrait parfois kandi rimwe rimwe des lamentations nshobora kuririmba ncura intimba de psaumes. aho kuririmba zaburi ariko ibyanditswe byera biratubwira mu buryo butomoye Rendez grâce à Dieu ngo mushime Imana mu bintu byose 1 Thessaloniciens 5 kuri byose abitondeka ba mbere 5:18 yego ku bintu byiza twese turashobora gushima tugakoma amashe byose bimeze neza dans mais Ariko, Dieu nous met à l'épreuve Imana iratugeza savoir ce qui kugira ngo est imenye iby'agaciro kuri twebwe. urenda yabwira guhera ubu Dieu nous a préparé ibyo Imana yaduteguriye bien plus que ce que les hommes peuvent nous infliger. birengeye iby'abantu bashobora kuduteza kandi imibabaro y'igihe gito Être juxtaposé ntishobora gushigwa hamwe cyangwa ngo igereranywe n'akanya na gato ku bwiza butagira icyo bwogereranywa bw'Imana. kubera iki mbega kubera iki bidashoboka? kubera yuko ntidushira amaso yacu ku bintu bimara igihe gito ariko turaba ku bitaboneka. hano aravugwa ku murongo wa 4 buryo bwiza ngo
kubwo gushikama kwanyu n'ubwizigwa mu kwizera toutes vos persécutions ngo mu guhamwa kwanyu kose et les souffrances hamwe n'amagorwa cyangwa imibabaro à iyo mwategerejwe gucamo cyangwa kwihanganira ngo mushinyiriza. du juste jugement de Dieu. Icyo ni ikimenyetso cyo guca amateka kw'Imana kugororotse ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa. Si je n'avais rien à voir avec le royaume de Dieu, iyo batakintu na kimwe mfise muri ako n'ubwami bw'Imana, ma personne iyo ba pouvait ujewe cacher de la parole ukonde, iyo baryo no homowe nkatandukanywa n'ijambo ryahishwe ryo muri kino gihe, alors personne ne se soucierait de moi. aho rero nta muntu n'umwe yoba nyitwararitse, aho ni ukwigira Sans dommage, atakibi na kimwe. si les prophètes Iyo abahanuzi pu être iyo bari gushobora gukugwa ku ijambo ry'Imana, ibyarimo byari guca bigenda neza, ariko des prophètes, ntibari kuba ari abahanuzi. à quoi sert le bien-être? None kumererwa neza bimaze iki? Kandi nabivuze inshuro nyinshi, Mieux vaut ni byiza mourir avec Dieu gupfana n'Imana que vivre, gusumba kubaho utayifise. et il en va de même Ni nako bimeze ku kuri de ça. kw'Imana ko mu ijambo ryayo. Si l'on nous prive de ce que Dieu nous a donné, Iyo twimwe ibyo Imana yaduhaye, ibintu by'agaciro k'akaburarugero kandi ari byo shingiro ryacu, none kuri twebwe twari dusigaranye iki cyo kunezerwa? Nta kintu na kimwe. et c'est pourquoi Nico gituma la fidélité à la foi ubwizigirwa mu kwizera no gushishikara canke ukwihangana mu mibabaro n'ibigeragezo n'ibintu byose bidushikira birakwiye ko twihangana. Mbere haravugwa umurongo wa 5 ngo icyo nico kimenyetso cyo guca amateka kw'Imana kugororotse, ngo bisigura ngo muzobonwa ko mubereye ubwami bw'Imana avez justement à souffrir. ubwo nyene mubabarizwa. Verset 6, car Umurongo wa 6 ko kuko ari bigororotse justice de Dieu ku Mana de rendre à vos oppresseurs kwishura tribulation, amarushwa abayabatera. mais pour Umurongo w'indwi vous donner à vous les affligés un rafraîchissement, no kwishura mwebwe communion abayategwa kuruhukana natwe, lorsque le Seigneur Jésus aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwe. Umurongo w'8 hagati mu muriro waka vengeance yishure guhogwa abatamenye Imana et sur ceux qui n'ont pas écouté n'abatumvira de salut ngo abatumvirije Jésus. abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Nous savons Umunsi uraje kandi les deux comme turabizi yuko bizoba ari bibiri nk'uko umuhanuzi Yesaya abivuga. Igitondo kiraje nijoro naryo. Yesaya 21:12. viennent les récompenses et les réfugiés. Haraza impembo no kwishurwa. Ibyo byose biri biraza kumwe wese ibyo Imana yamugeneye. Lorsque le Seigneur Igihe umwami azokwigaragaza mw'ijuru mu muriro waka saints anges, hamwe n'abamarayika biwe bera, juste jugement, urubanza rugororotse ruzokubita tous ceux abo bose qui sont restés. basigaye. Et ne nous trompons pas. Kandi ntitwibeshe, abatoranijwe Persécuteront jamais. ntibazigera bahama abatoranijwe. Ni C'est impossible. ibyo ntibishoboka. Si Caïn et Abel Iyo Kayini na Abeli étaient issus de la même iyo semence, babyawe n'urubuto rumwe, étaient en non. byose byari kuba birimeze neza. Mélangeons pas ces choses. Oya ntituvange ibyo bintu, Mais voyons ariko tubirabe nk'uko Imana ibibona kandi tubyizere muri ubwo buryo nyene. Voici un enseignement profond. Ndabare inyigisho y'ibwina hano umurongo w'9 haranditswe Subiront en punition ngo bazohanwa éternelle niko guhona la face kw'ibihe du Seigneur. bidashira kuva mu nyonga h'umwami. Gloire
no mu bwiza puissance. bw'ubushobozi bwiwe. Verset 10. Quand il umurongo viendra, w'icumi aho azozira glorifié parmi ses saints, gushimigwa abera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa cru. ku bw'abamwizeye bose. Les deux choses, ibyo byose uko ari bibiri byose bizoba. les uns bamwe recevront des représailles. bamwe bazokankamirwa La foi fatigwa n'est pas l'affaire bazo de tous. C'est ce qui est bazogira bazo Timothée Thessaloniciens 3, verset 2. hasirizwa kuba batizeye ariko ikinyamukuru si kwizera gusa ikintu icyo cyose ahubwo ni kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Croyons au Seigneur. twizere umwami. ibyanditswe biravuga muri Yakobo 19 aravuga ngo wizera ko Imana ari imwe ugira neza ko wizera uko mbere na Satani arabyizera akahinda agashitsi. La foi seule, ukwizera gusa si elle est telle qu'on l'a soi-même, iyo nk'uko kumeze umuntu aba agufise la foi ntacyo que Dieu kuba kumaze, ariko ukwizera Imana ibyura mu mitima yacu biciye mu butumwa bw'ijambo biciye kuri mwemo, voilà ce qui compte. indaba ibyo rero nibyo bintu nyamukuru. uwo munsi Admiré par tout, umwami azotangarirwa n'abiwe bose. l'heure viendra. isaha izoza bakundwa Nous nous tiendrons en admiration aho devant notre Seigneur. tuzotangarira umwami wacu, tuzobura amajambo igihe tuzobona umwami wacu n'umukiza wacu tumubonesha amaso yacu, De nos propres yeux. tumubonesha amaso yacu. hano haravugwa umurongo wa 10 wahazozira Glorifié parmi ses saints, gushimigwa abera biwe admiré. kuri wa munsi Glorifie-moi no gutangarirwa que j'avais auprès de toi ngo avant ushimagirize ubwiza bumwe narifise imbere yuko isi iremwa hamwe nawe. Yohana 17 hanyuma yishikaza ngo ndagushimagiza kandi dusaba gushimagiza. tu reviendras igihe azoza pour être glorifié kugira ngo ashimagizwe parmi ceux qui ont cru. mu bamwizeye n'imitima yabo yose, Il suscitera l'admiration. ngo bizobyura ugutangara gutangarirwa. ntituzomenya icyo kuvuga Car nous serons émerveillés. igihe kuko tuba dutangaye. mbega umunsi w'ubwiza, mbega umunsi w'ubwiza uzoba ari uwo ku bandi. Le jugement viendra. urubanza ruzoza igihe Dans le feu, dans umwami la colère. azokwigaragaza mu muriro ari mu burake, ariko Il ne vient pas sur les siens. ntaza kubiwe mu muriro wo kurimbura. Il ne vient pas avec la colère. ntaza mu burake. Porter la colère. yihanganiye uburake Ceux kubwo abo bose yagiriye ubuntu, trouver la paix avec Dieu. kandi n'ababonye amahoro amwe n'Imana. ariko abantu Fondent bajugunya la justice personnelle ubu butumwa bwiza bakishimikiriza ukugororoka kwabo bwite ntibazoshobora guhagarara imbere y'Imana. qui croient de tout abizera n'imitima yose s'appuient uniquement sur le Seigneur. bagashingira gusa ku mwami, Vient ni kuri abo gusa azoza parmi tous ces saints. mu bera biwe bose, Sanctifie moi-même pour eux. ngo ndiyeza ubwanje ku bwabo kugira ngo nabo babe abejejwe Vérité. mu kuri. Il a tout fait. byose yabikoze ku bwa bose, kandi ibyo rero turabishima. Quand il reviendra, igihe azogaruka glorifié parmi tous ces kugira ngo ashimagirizwe mu biwe bose, saints, être là. shaka kuba ndahari, shaka kuba mpari. igihe azoza Parmi tous les, azoza gushimagirizwa mu bera biwe bose. on a craché sur lui. baramuciriye ko baramutwenze, baramucokoye, baramukubise, baramujanjaguye. Par dérision, on lui a mis une couronne d'épines. kugira bamutwenge bamwambitse igitsibo c'amahwa, hanyuma baramubwira ngo ariko uri umwami, uri umwami, ngo uri umwami.
pouvons donc déjà te rero turashobora kwambika igitsibo. ce que notre Seigneur a dit. Mbega umwami yategerezwe guca mu biki kubw'urukundo rwawe, kubw'urukundo agukunda, kubw'urukundo ankunda. Au commencement, Bwa mbere Dieu le Seigneur a dit umwami que la malédiction Imana était yaravuze donnée igihe umuvumo watangwa wavugwa, yaravuze ngo isi izomera amahwa n'ibitovu. a pris sur lui. Ibyo nibyo umwami yikoreye, nibyo yishizeko. Iyo si yarimwe ikavumwa mu itongo rya Edeni inyuma yo kugwa, Cela devait montrer byategerezwa kugaragara. Aho niho yaje vu la malédiction akuraho umuvumo, ntiyambitswe amashugwe meza, ariko yambitswe imitovu, yambikwa amahwa, ikimenyetso c'umuvumo wari wakubisese. Umwami wacu yihanganiye, yishira kuri we ibintu byinshi à la croix dans son corps de chair. kugira ngo agende ku musaraba mu mubiri wiwe w'inyama, hanyuma hariya akorereyo ugucungurwa gufise agaciro gahoraho kubwo abo bose D'être racheté. bategerezwa gucungurwa, bategerezwa kuronka ubuntu bw'Imana, agakiza n'amahoro y'Imana. Ariko abo bantu Sont si précieuses pour le Seigneur. ni ab'agaciro cyane ku mwami, kandi Précieux. nawe ni uw'agaciro kuri bo. Ni kuri abo niho azoshimagirizwa Reviendra igihe azogaruka, pour être glorifié kugira ngo parmi tous ashimagizwe mu bera biwe bose. l'achèvement de la glorification Uguheraherezwa k'ubwiza bw'Imana bizoba hagati mu bera bayo bose, ntibizoba imbere y'igihe. Umwami ararindiriye tant yuko que cette heure iyi saha sonnée icyo gihe gishika, et alors il hanyuma reviendra azogaruka se révéler. kwishura. Il est dit ici, je le Nk'uko redis, byavuzwe hano, ndabisoma kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe abifata nabi comprenne mal. cyangwa abitahure nabi. Umurongo Viendra pour être glorifié wa parmi ses 10, saints. aho azozira gushimirwa mu bitsina k'aba kabiri igice cya mbere umurongo w'10, aho azozira gushimirwa abera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa ku bw'abamwizeye bose, Sachez-vous que notre témoignage a trouvé kuko intahe twashinze muri mwebwe ce yemewe. jour-là. Avez-vous prêté attention Mbega à cette muba expression? mwagabye ku ijambo, Il ne dit pas ntavuga chez ngo vous quand ngo nous iwanyu igihe chez vous notre témoignage. igihe twavuga ubutumwa ngo ukwizera Il y a 3 ou 4 ngo intahe yacu ngo yaremewe, yabonye ukwizera heza imyaka 3 cyangwa 4, ariko avuga ngo ni muri mwebwe niho intahe yacu yasanze ukwizera muri uwo munsi. Paulo yarabizi 100% yuko abizera, nk'uko muri Tabernacle yabivuze mu butumwa bumwe, ngo ntibakirijwe mu ikanguro rimwe no canke mu rindi, ariko bavutse ubwa kabiri bw'ivyizigiro bizima, kandi ni mu bihe bidashira. Aho niho rero aca avugira hano, kuko ni mu Gifaransa ngo iwanyu niho intahe yacu yasanze ukwizera muri uwo munsi. Aha ashaka kuvuga ngo muri uwo munsi, muri mwebwe mwese, mwebwe abumvise intahe hanyuma mukaza mukizera, mwebwe abagize ukwihangana, bahagaze neza mu bigaragazo byose by'abacimwe bose gushika ku iherezo, muzoba icamwa c'ubutumwa muri uwo munsi. Bakundwa, dushobora kuvuga ibyo bintu nyene muri kino gihe, si ku bwacu, ariko nk'icamwa c'ubwiza c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bamwe bazosohoka muri no runganwe, bazoba ari igishinga ntahe muri uwo munsi. Ikivuye canke inyisho y'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ryo muri ico gihe, muri iki gihe, kuko ntitwizera gusa iminsi mike,
tout notre cœur, twizera n'imitima yacu yose jusqu'à ce que nous passions de la gushitsa foi aho tuzova mu kwizera tukabona, gushitsa aho umwami azozira agatangarirwa saint. mu bera biwe. Quel jour ce sera? Mbega umunsi ngene uzoba. Nimwiyumvire Tous jeunes, twese turi bato twahinduwe, nous ne ressentirons plus de douleur, ntizosubira kumva imibabaro ibitubabaza, nta kintu na kimwe. sera passé. Byose bizoba birenganye, byose bizoba biri inyuma yacu. Contempler notre Seigneur. Tuzoshobora kuraba umwami wacu turi mu miro y'ubwiza. Qu'est-ce que cela va être? Mbega bizogenda gute? Aujourd'hui, dans cette Yaba ahari uyu munsi uko tumeze encore terni. Est-ce vrai? umunezero mwinshi twohungabana Et je vous kuri uwo munsi. sur la base de la parole, Ndabibasezeranije mfatiye ku ijambo ry'Imana, joie ne pourra umunezero être troublé. ntuzosubira kuba uvurungwa. Byose bizoba byaraheze biri inyuma yacu Pour toujours. ibihe byose. Nous serons amenés à sa rencontre Tuzozanwa gusa kumusanganira, kandi azoshibagirizwa hagati mu bera biwe, avec natwe turi kumwe nawe. et il sera admiré par tous ceux Azotangarirwa qui seront n'abo bose présents ce jour-là. bazoba bahari kuri uwo munsi. Isengesho ryacu ryategerezwa kuba kuno mugoroba ngo mwami wezigirwa, turi hano, Nous a parlé. watuvugishije, Nous avons entendu ta parole. twumvise Nous ijambo croyons de ryawe, tout notre cœur. turaryizera n'imitima yacu yose. Dufashe kugira ngo tube mu mugabane, mu mugwe uwo muri abo uzoshimagirizwamwo, abo uzoshimirwa muri uwo munsi. Que Dieu nous bénisse tous. Imana iduhezagire twese, amen. Père Céleste, Data uri mu ijuru, je te remercie de tout ndagushimira mon cœur. n'umutima wanje wose, Avec ton peuple présent hamwe n'ubwoko bwawe et absent, buri hano n'ubutari hano, kubwo igikorwa cyo gucungura cyarangiye croire ku musaraba à Golgotha. i Golgotha. Seigneur, mon sauveur, Mwami mukiza wanje, payez le prix, warishe ikiguzi, ressuscité d'entre les morts, wazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, au ciel, waduze mu ijuru, au sang, ujanye amaraso yawe, assis sur le trône de la grâce, wicaye ku ntebe y'ubuntu kugira ngo udusabire droite de la majesté. iburyo bw'ubwiza bw'Imana. Je te remercie. Ndagushimira, ndagushimira, Alléluia. haleluya, Je te remercie. ndagushimira En cette heure, kwino saha, ndagushimira parce que tu ko feras de ton désert un paradis uzogira ubugaragwa bwawe bugire paradizo, et de la terre aride n'isi un jardin ubweranyange uyigire nk'itongo rya Edeni. Urakunda Siyoni kandi ukunda n'imisaka yaho. Oh, haleluya. Uracyari ku ntebe, Tu prononces le dernier mot uvuga ijambo rya nyuma, et tous les ennemis kandi abansi bose seront l'escabeau. bazoba indava z'ibirenge byawe. Mwami wizigirwa, Je te remercie ndagushimira pour ta troupe kubwo rachetée umukuku wawe wacunguwe par ton sang. n'amaraso yawe, Admirera kandi bazogutangarira, bazokwitegereza. O mwagazi w'Imana, o mukiza w'ubwiza, izina ryawe nirihimbazwe, nuhimbazwe d'éternité mu bihe en bidashira éternité. gushika mu bihe bidashira. Agneau de Dieu, Mwagazi tu t'es w'Imana, immolé. wararitse uricwa, ndagushimira. Nous pouvons vivre éternellement. Dushobora kubaho tukabaho bidashira. Haleluya. Je ne te Mwami, demande pas seulement sindagusabye gusa umubatizo wa mwemu yera, le baptême ahubwo de l'esprit et du feu. umubatizo wa mwemu n'uw'umuriro. Feu divin Umuriro consume w'Imana dans nous. uturire byose muri twebwe twese, L'onction hanyuma ugusigwa kwa mwemu yera manifeste la vie nouvelle, kugaragaze ubuzima bushasha, rende visible à la gloire bibe ibigaragara ku bw'icubahiro c'izina ryawe. Ndagushimira kuko ni wewe
qui nous a appelés. waduhamagaye niwe watugiriye ubuntu kandi waducunguye C'est toi aussi ni qui wowe baptises kandi d'esprit batiza et de feu. mu mwemu no mu muriro Tu ne baptises que d'esprit et de feu, pas autrement. ubatiza mu mwemu no mu muriro nta kundi ubigira. o mwami ndasabye uwo mubatizo ku bwanje no ku bwacu twese Mon Dieu. mana yanje, Et cela comme au commencement. kandi ibyo nk'uko byari ku ntango Langue de feu. indimi z'umuriro zigaragare. haleluya. Que la colonne de feu descende inkingi y'umuriro imanuke parmi ton peuple. hagati mu bwoko bwawe, Mon Dieu. mana yanje na mukiza wanje, wishimagize uburiro mu bwoko bwawe kandi no ku munsi uzozirako. haleluya. Parmi lesquels tu peux te glorifier mu bo maintenant. ushobora kwishimagizamwo guhera ubu bazoba aho igihe gushimagizwa kuzoba. haleluya. Comme tu es fidèle. nk'uko ngere uri umwizigirwa mwami, twese utugira bidegenza kuri twebwe ubwacu À toi. kugira ngo dushobore kuza kuri twebwe twugure umunwa tukubwire, wowe uhabwe icubahiro mu bihe bidashira. Alléluia. haleluya. amen.